bro araruha umusana araco mu mutwe avuga ati je nshaka ndondere melody za kuryohera abafana indirimbo yamara gusohoka gushaka n'igifana kiraje muri commentaire kinani kizi no muri n'umuziki ni kizi no kuririmba ngo iyo ndirimbo ni ryoshe n'uruceri watanze nta vyuzi nuza biva niyo bija ngo namuziki rero ngo n'urukato yose umuziki ubwo n'ubujuju turakwiye kwiyubara tumenye ko tuko dushigikira umuziki ndundi Kentura reka dushire topike ku murongo tureke kuvuga Kentura. Hello. Vite karibu bana. Asante sana papa. Niko nawasikiliza. Chuti yangu ya Ricky Juju. kwa muzalendo kwa mzalendo kweli nilibieba hivi migwa FARDC ariko reka nanje nere mvuga ko akantu Ego. tugende dusubire muri game tuve mu vyancuti Ego. duhere ku bantu bafise influence kuri TikTok, kuri Facebook, kuri Instagram, turabe n'ingene bazikoresha n'uburyo bifasha abaririmbyi bacu. Tugiye kuraba muri rusangi aba influencer canke abantu bafise aba followers ku ma Facebook, Instagram, TikTok nta kamaro kenshi bafitiye umuziki w'u Burundi. Kubera iki? Kenshi ugiye kuraba imvyi nkaca niyumvira none aba bantu babakurikirana kuri Facebook mufise amapage yitwa yuko ariyo gushigikira umuziki, ariko turavye ibintu mu postinga byinshi ntibijanye n'umuziki. Eske hari akamaro mufitiye umuziki w'u Burundi kweli? Sinzi ko muriko muranahura ngaho utahura ugasanga umuririmbyi afise show yasohoye indirimbo yasohoye amaklipe afise canke afise ama coming soon akabura n'umuntu afise influence y'abantu bashobora kumushikanira cover yiwe mu banyagihugu canke kuri rezo sociaux y'amapage yabo afise abantu benshi narabonye bidoga yuko ngo ubuhugira baguposte bajya abantu bafise abantu benshi bagusaba 100,000 bare Iyo ndeja. Mama we. Ngubu ni business. Nani huyo? Ukienda kule kuambia bakina Simbizi wakupost barakwambia ni 100,000 bare. Mwese bimwe namye ndavuga ko basaba amaheru. Unaona? Ukavuga okay 100,000 bare. None uri kuyasaba umuririmbyi ntiyagicaruka. Ayo 100,000 yakure he? C'est ça, hapo sando shida. 100,000 bare omba bakina Vizo, omba bakina Satbi, nabo hautabaomba franga kwa sababu bashaka jijengea jina wako na followers bafisa followers babo abo ba underground abo bagicaruka bafashwe vraiment bafashwe. Okay. Ndakunganire Mario. Ivyo vyo okay, ni business yego turavitahura ko ari business sivyo? Ariko point nshatse kuvuga uriko uravuga abasiritu nk'abaririmbyi bagicaruka vraiment je bihora bimbabaza n'ukuri. Nkuko uvuze urashobora kuraba ati uyu naka antuka 100,000 ntiyo yabura. Yeah.
canke 50 000 ntiyo yabura. Ariko nk'umuririmbyi agicaruka kusema toyo nyimbo ilikuwa ni shida, kusema fanya ni probleme. Nukuri ivyo bintu baze barabira bace ngo ni bugufi, niko bora babivuga. Kandi rero ikindi naco bro, ntushobora gusaba amahera avant, sivyo? Par exemple, okay, ça déjà 100 000 ndashaka kuyaronka, canke yo 50 000 ndashaka kuyaronka, nkorera ko kazi. Si je suis vraiment reconnaissant, si je suis conscient, ndakuriha bivanye n'ukuntu mbona uko, kuko ndashaka kugwa ayo mahera, ako kazi ntugakore. Yeah. Kuko hari n'abandi biha nkuko nshuti yabivuze ati petete kubera inzara bafise umwanya wo kuja kuri nuze akaca dedemba ivyo dedemba, kubera iyo energy urukura dedemba ata muntu numwe ariko araguye amahera, kubera gutokorero uwo muntu yoba afise ubu ufise preve y'ibintu y'iyo publicité canke y'iyo promotion uba warakoze. Ni handi ushobora no kwitwara ku muntu, sivyo, ukavuga ati raba n'umuntu je naramukoreye ibi nibi mugabo yampaye nica nikizi canke nta na kimwe, nta nifana yampaye. La nukuri kw'Imana n'undi muntu yoshobora kuvuga ati nukuri umuntu ari mukuri yaramukoreye ibi nibi nuko umuntu ifo yuko yikebuka. Ikibabaje nuko baza gusaba amafaranga avant umuntu atarakora n'ikintu bro. Nato kugira turonka amafaranga nuko tubanza kwanza kugoka tukaja muri ayo masiro tugakora karirimbo abantu bakakiriye neza, niyo tushe turonka udufaranga. Ariko sinoza ngaho nkaja ku radio nkasama ngo je dafise indirimbo ya Danje bro. Indirimbo ya Danje ata muntu numwe arayijije, ata muntu numwe arayumva. Comment est-ce que kuvuga ko ufise indirimbo ya Danje wewe ega abantu nibo bajije? Bakuba na babasame kabisa. Babasame, acha Mungu babasame. Birateye the last week charambaye ko cyo gusabwa amahera. Yeah. So the guy asked me, yambwiye ngo do you know this my Facebook is the one who give me something to eat. So ndiyumvira ati none Facebook nanjye nisigaye yabaye umurima w'umuntu wari wese. Bwabo uwo muntu mu minota mike nzamo na postinze Messi ngo karakena muri ngo nimba ari kakindi biki. Ubundi mwanya nza numva yanditse ujya mu jingo nimba ari inde shaka no kumuvuga no mwizina ngo yagize ibi nibi. None ujya mu tipe yaguhaye amafaranga, none mwe mushaka abantu bate ushaka umuntu atera imbere gute? Ushaka umuntu mu gutera imbere kwiwe. None hari nk'umuntu akubwira ngo narafashije abantu, twereke akarero ko umuntu umwe wenyine wafashije yateye imbere kwera yaciye ku zina ry'iwawe. Urumva ni kuvuga yuko jerge mara niyumvira ati iyo bishoboka twofata ama Facebook mu Burundi yose nkamaza nkayugaza nk'imisi nk'itanu nkaca ndaba rero iyo mirima yabo baronka nk'ivyo bajya tukaraba ukuntu ushobora kugenda. Urumva barapostinga n'ibintu bitagira akamaro. Umuntu yasohoye indirimbo yatanze amamiliyoni n'amamiliyoni, nta muntu washaka kumufasha n'ikintu na kimwe. Ega Jesse baranibaza ngoma mega aragoye gayo nyene yakugoye gute?